abarundi batari bake bagumye ku rugamba rwo kurondera ko ibintu vyohinduka i Burundi, hakaba intwaro inywanisha abarundi, intwaro yitaho abarundi mu vy'uburaro n'uburamuko bwabo, intwaro igendera demokarasi nyayo, igasubiza ijambo umunyagihugu. Tuvuga ko ico kintu kidasanzwe kubera iki? Ko mu bisanzwe ivyo abantu bamenyereye nuko iyo urugamba rutevye nk'urugw'iwacu rugateba guhera, ruhinyuza kandi rukananiza abahizi. Abarundi bagize bati akagumye bagumako, mbe nka wa wundi ati akagumye mwananje bagumako, ntawurya mwananje katamugoye. Ubu mbere turabona ko ishaka ritera ryiyongera. Ibi navyo tubikesha ibikorwa bitandukanye vy'imigambwe, vy'abamenyeshamakuru, vy'abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu butegetsi, kuko babandanije badoma urutoke ku bube gito bw'intwaro ihari mu Burundi, babandanya basemerera, baratabariza abarundi bagize ingorane, mbere bararemesha n'abarundi bavuga bati nta mvura idahita. Gutyo rero bakaba barahamagariye abarundi kuguma kuri urwo rugamba. Natwe rero MSD na PPD gira ijambo turi muri abo, kandi tukifuza kurushirizaho kuremesha abarundi, dusaba amakungu yagize uruhara mu kuboneka kw'amasezerano y'amahoro y'Arusha kwikubita agashi, bafatanye n'abarundi basubire bakora ibishoboka, bumvisha ubutegetsi buhari ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene yotuma ibibazo vya politike bitora umuti mu Burundi, kandi ko ata murundi w'umutima azobihomberamwo, na burya bizana amahoro arama Burundi.